Inyigisho zari zimaze ikiringo c'imisi 3 ku bahagarikizi n'abamenyereza mwishira hamwe ry'urukino rwa cricket mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura zaraye zisozerewe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 12 ruhuhuma mwaka wa 2025 ku kibuga ca ETS Kamenge. Bizumugisha Pacifique arongoye igisata cyo kumenyesha makuru mwishira hamwe rya cricket mu Burundi aratuyagira urugero rwo rukino rugeze ko mu Burundi. Urukino rwa cricket batanguye muri 2021 no kuvuga yuko ubu turiko turegereza imyaka 4. Federation ya cricket mu Burundi nuko cricket kujya tuzi izindi nkino na hariya akumurundi wa kure uburundi bwose tubwuzura tugakwira hose cricket gakwira hose. Ubu hagiye kuba association zitanu zari zisanzwe zihari ariko ubu zigiye kugira ya mazina mashasha ariyo Bujumbura, Buhumuza, Butanyerera, Burunga hamwe na Gitega. Izo nyigisho ziri mu rutonde rw'imisi 3 mu mashira hamwe ya cricket mu ntara, aho buri ntara ayo twita APC izo kwigisha abahagarikizi hamwe n'abamenyereza coach and umpiring. Inyigisho zizogenda ziramara imisi 3. Izo nyigisho zateguwe na federation ariko aba formateur abigisha baje bava mu gihugu c'Ubuganda bakazomara iyo misi hano bariko baratanga ubumenyi kuba hagarikizi eka no kubamenyereza ba hano mu Burundi. She misses that ball is going to go far away from her. So you guys, you back up from behind. You understand? Now you never try again. Oyaye igihugu cyose nticyashoboye gushika hano hari imigwi, hari abamenyereza n'abahagarikizi bo muri Bujumbura, bo mu Kayanza, b'Ingozi nabo mu Kirundo. Imisi igiye gukurikira no kuvuga guhera ejo ku munsi wa 3, ku munsi wa 4 no ku munsi wa 5 tuzoba turi muri Association Provinciale de Cricket yo mu Rumonge, aho nahone federation hamwe n'aba formateur baje kwigisha cricket hano mu Burundi bazohamara iyindi misi 3. Inyuma y'iyo misi 3 ku wa 6 ku wa Mungu no ku wa mbere aba formateur bakazoba berekeje mu shira hamwe rya cricket mu ntara ya Makamba, aho nahone bazohamara imisi 3. Iyo misi 3 higishwa aba coach n'aba umpire abahagarikizi, aho tugenda buri iyo misi 3 hariho abaronka igice ca mbere c'inyigisho ariyo twita certificat za niveau 1 na certificat za niveau 2. Nkuko mwabibonye hano kubihejeje kubera ngaha benshi baronse niveau 1 kubera nihangiro twihaye ryo kuronka abamenyereza benshi bafise amakategori atandukanye. Kategori ya mbere bazoca bamenyereza bazoca bakurikirana inkino za division ya 3 na division ya 4, aho abahejeje kuronka impapuro zibaho uburenganzira bwa gice cya kabiri arico niveau 2 bagiye kudufasha mwihiganwa tugiye gutangura gicicaro cya kabiri mu Burundi. Shimira na association itwara cricket mu Buganda kuko barabidufashijemo cyane. Abaje kudufasha zino nyigisho n'abantu bazwi cyane mwisi ya cricket kuko baramaze kwiga byinshi, baramaze kuronka byinshi. Novuga rero byatewe canke byorohejwe n'ubucuti bukomeye buri hagati ya cricket yo mu Burundi na cricket yo mu Buganda, kuko aba baje nibo bashoboye guha inyigisho za mbere abari bafise niveau 1 baronse niveau 2, donc bongeye kugaruka kugira ubumenyi batanze
hiyongereko ubundi. Abahinga b'ubwo rukino baje bava mu gihugu ca Uganda barashima uko bakiriwe mu Burundi, ubuhinga n'umwete abo bahagarikizi n'abamenyereza berekanye muri ico kiringo c'inyigisho. Urwo rukino rwa cricket mu Burundi rukaba rumaze kugera mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Rumonge, Makamba, Ngozi na Kayanza. Izo nyigisho zikaba zasozerewe no gutanga impapuro zerekana ko abo bahagarikizi n'abo bamenyereza bakurikiranye izo nyigisho.